Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, Mana wuzuye ubuntu, Mana wuzuye imbabazi, Mana uvuga bikaba, uteka bigakomera. Ndasenga bw'uyu mwene data, ijambo riramwubaka kandi riramukomeza, uko rimusanze ntabwo ariko rimusiga, rirazana impinduka mu buzima bwe no kubimwerekeye byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracariho ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagira ku nzozi zawe. Haracariho ivyizigiro ko iyo ndwara wayikira. Haracari ivyizigiro ko nawe wavyara ukonse ugaheka nk'abandi. Haracari ivyizigiro ko wakora mariage nziza y'igitangaza. Haracari ivyizigiro ko rujya rugendo rwawe rwacamwo. Haracari ivyizigiro ko nawe wagera ku vy'abandi bagezeho. Ko Imana yabibagejejeho ntabwo irobanura ku butoni. Imana ivyo yahaye abandi nawe yabashaga kubiguha. Imana ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Utarapfa ni wihebure. Ejo hazaza hawe ntabwo hari mu maboko y'umuntu numwe, ariko ejo hazaza hawe hari mu maboko y'Imana. Imana niyigena ico uzabaco. Imana ibya Yeremiya ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko naye naragutoranije, naye naragushizeho kugira ngo uzabuvugishwa nanje. Ayo Imana yaragutoranije kuva kera. Hari ikintu Imana yagutoranirije kuva kera. Hari ikintu Imana yagushiriyeho abantu batazi, abantu batareba, kandi ico kintu nyene Imana yagushiriyeho ndabona ugiye kugitambukiramwo. Ndabona kigiye kwambara umubiri. Ndabona ico kintu Imana yagutoranirije, ndabona ugiye kugishigwamwo, ugiye kugiterekwamwo, ugiye kugikoreramwo. Ndabona batakubashe bagiye kukubaha kubera Imana igiye kugushira mu mwanya yaguteguriye. Ndabona ibintu bigiye gusobanuka mu buzima bwawe. Ndabona iyo ndwara igiye kuva ku buzima bwawe. Ndabona ivyo bibazo bazanye ku nzira yawe kugira ngo bikwice. Ndabona bihinduka ingazi ikwinjiza mu masezerano, ikwinjiza mu Imana yavuganye nawe. Ewe Yosefu we, ivyo bene wanyu bariko baragukorera, ivy'ishuti ziriko ziragukorera bigiye gusunikira ku nzozi zawe. Ndabona abantu bagiriwe nabi, ariko ivyo wabakoreye bigiye gutuma mwinjira mu masezerano, bigiye gutuma inzozi mwarose, ivyo mwatekereje bihinduka impamo. Imana ibahezegere cyane. Turakomeje ikigwa cyacu twatanguye, kirafise teme ivuga ngo ni gute nafata ijambo ry'Imana ikanshikira ubuzima bwanje. Matayo ibice vyaho 4 umurongo wa 4 niho twasomye, ni naho ngiye gusoma. Aravuga ngo aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Haranditswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ngariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Igihe Abisirayeli bava muri Egiputa bagana muri Kanani, Imana yabanyujije mu bugaragwa, ariko birivuga ngo yemeye ko basonza, yemeye ko banyotegwa bari mu butayu, ariko ngo kwari kugira ngo ibigishe ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ariko n'ijambo ryose Imana yavuze ko rishobora gutunga ubuzima bwiwe. Sinzi ubutayu uri kuracamwo, sinzi ibibazo uri kuranyuramwo, ariko Imana bishoboka ko yemeye ko bikubaho kugira ngo ikwigishe, kwereke ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo n'ijambo ryose rishobora gutunga ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Uko ijambo rigwira muri wewe niko Imana igwira mu buzima bwawe. Uko ijambo ry'Imana ryuzura muri wewe niko Satani asohoka mu buzima bwawe. Uko ijambo ry'Imana rifata ikibanza mu buzima bwawe niko ubuzima bwawe bukomeza kugira impinduka itangaje cyane, kubera ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Aho Imana igeze ibintu birahinduka. Imana ihabwe icubahiro. Ijambo ry'Imana rirarema ibitariho bikabashaga no kubaho. Ivyo bintu utari kurabona, ijambo ry'Imana ryabasha kubishiraho. Yesu ariko arageragezwa, Satani yazanye ivyanditswe, na Yesu nawe azana ivyanditswe. Ntabwo Yesu yamubwiye ngo ndi umwana w'Imana, ahubwo Yesu nawe mu gusubiza Satani nawe yakoreshaga ijambo ry'Imana. Bose bakoresheje ivyanditswe. Niyo mpamvu birivuga ko ijambo ry'Imana ari inkota ifise ubugi impande zose, ikarishe impande zose. Ryo rishobora
kwinjira ngo mu nyama, mu mitsi, mu misokoro, mu magufa, ngo rigatanya igufa n'umusokoro, maze rigashobora kuvana ingeso yose mbi yinyegeje mu buzima bw'umuntu. Ijambo ry'Imana niryo rishobora guhindura umuntu. Nta muntu yahindura mugenzi we. Amagambo yawe ntabwo yatuma nakahinduka, ibyo uvuga, ibyo ukora ntabwo vyatuma nakahinduka, ariko ijambo ry'Imana ryashobora guhindura urya muntu. Barashobora gufunga umuntu yari umusuma, bamufungura akabandanya yiba. Barashobora gufunga umuntu bamuhora ubusambanyi, bamusohora akabandanya akora vya bindi. Kubera iki abandanya bikora kandi yarafunzwe akababazwa, ariko yasohoka akabandanya bikora? Ni kubera bafunze umubiri ariko ntibafunze iyo ngeso. Kubera ingeso niki kiyivanaho? Ni ijambo ry'Imana ko rifise ubugi impande zose. Ijambo ry'Imana rirashobora gukata ingeso y'ubusambanyi y'akaboregwe. Ijambo ry'Imana rirashobora gukata ibintu bidakenewe vyari mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana niryo ritunganya, ni naryo ryeza. Yesu avuga ngo iki muri Yohana? Aravuga ngo mumaze kwezwa, Yohana 15, kubw'ijambo nababwiye. Ijambo ry'Imana rireza, ijambo ry'Imana rirakindura. Iyo bavuze ngo rireza, bisigura ngo rirakindura ubuzima bw'umuntu, rirakuraho imyanda, rirakuraho ibintu bitari bikenewe, rigasigaza ibikenewe. Imana ihabwe icubahiro. Ijambo ry'Imana urakwiye kurishiraho umwete. Abakristo ni mu gukunda ijambo, ni mu gikunda gusoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Satani abafatamiri, niyo mpamvu rimwe na rimwe utamenya ingene ugwana intambara zo mu buryo bw'impwemu. Niyo mpamvu iyo ukuye n'ikibazo ukoma induru gusa, ntuzi ingene wo kwitwara muri ico kibazo, kubera ko nta jambo ry'Imana riri muri wewe. Impamvu n'abapasiteri bibananira kubafasha, rimwe na rimwe mugakorokera mu vyaha, abandi mukabikururirwamwo, nabo mwari mwiteze ko bari bibakuremwo, ni kubera nta jambo ry'Imana riri muri mwebwe. Ndetse nabo mugendaho ngo babafashe, nabo nta jambo ry'Imana barimwo. Jambo ry'Imana hari abantu benshi nivyo barizi, baribitse mu mutwe, bataribitse mu mutima. Kuba ribitse mu mutima ntabwo acumura. Wabitse ijambo ry'Imana mu mutima agira impinduka idasanzwe. Turiko tuvuga ngo rero ni gute rero ijambo ry'Imana ryancikira ubuzima? Haleluya! Ni gute iryo jambo ry'Imana nakiriye canke numvishije canke nasomye ryahinduka ubuzima bwanje, nkaribamo nkarigenderamo? Tumaze kuvuga ibintu bishika kuri bibiri, reka mvuge icya gatatu. Navuze ibintu bine wakora maze ijambo ry'Imana rigacika kuba ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu rero ni ukwatura ivyo wizera. Ibintu wizera nukwiriye kubihora, nukwiriye kubiceceka, ahubwo ukwiriye kuvyatura. Urakeneye ko ijambo ry'Imana ricika ubuzima bwawe, ryambara umubiri. Rirya jambo Imana yavuganye nawe, rirya jambo wasomye wumvishije, urakeneye kubona ryambaye umubiri. Urakwiriye kwatura ivyo wizera. Ivyo wizera ntabwo biceceka, urabivuga, uravyatura. Biciye mu kuvyatura nibwo uba uri kuragirana, nibwo uba uriko urabizana ku mugaragaro. Birivuga ngo hari ibintu Imana yatugabiye, hari ibintu Imana yatugabiye. Usomye icete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorinto, icete cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto ibice bibiri guhera ku murongo waho wa 12, havuga ngo ariko tweho nitwahawe impwemu y'iyi si, ariko twahawe impwemu ava ku Mana, kugira ngo tumenye ivyo Imana yatugabiye. Nabyo nyene turabivuga, ariko ntitubivuga mu majambo yigishwa n'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na mpwemu, tugereranya ivy'impwemu n'ivy'impwemu bindi. Aha baravutse ngo hari ibintu twagabiwe. Ni gute rero tumenya ibintu twagabiwe muri Kristo Yesu? N'Abefeso 2:10 harabivuga ko ari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera muri Kristo kugira ngo tubashe kuyigenderamo. Ni gute rero tumenya
iyo mirimo myiza tuyimenya biciye mu kumva ijambo ry'Imana, tuyimenya biciye mu gusoma ijambo ry'Imana. Iyo umuzungu yakoze cyangwa umushinwa yakoze telefone cyangwa agakora radio cyangwa agakora mixer cyangwa agakora imodoka ikintu runaka, hari agatabo akora akagashira haruhande y'icyo kintu, agashira haruhande y'iyo radio. Ako gatabo kaba gatekeye mu ko iyo radio ikogwa cyangwa ko iyo radio ikoreshwa. Iyo rero uzi gusoma urashobora kumenya ingene iyo radio wayikoresha, ingene iyo mixer wayikoresha, ingene iyo telefone wayikoresha. Ariko iyo aho gatabo utakamenye boshobora kuguha ico kintu ariko ntihagire ico kikumarira, kubera na agatabo kari kugusigurira uko ico kintu gikogwa ntabwo gafise cyangwa wagatakaje cyangwa nuri kurakitaho. Hari ubuzima, hari ibintu twakiriye, hari ubuzima twakire biciye muri Kristo, ariko kugira ngo tumenye uko ubwo buzima bukora, tumenye uko ubwo buzima tubukoresha, dutegerezwa gusoma ijambo ry'Imana. Birivuga ngo ijambo ry'Imana ni cirore, niho twirabira tukamenya ubuzima bwacu. Nta muntu numwe azakubwira wewe wa original. Ijambo ry'Imana niryo rizaguhishurira wewe wa nyawe, wewe wa original uzabimenya biciye mu ijambo ry'Imana. Hari abantu bakubwiye ngo uri mubi, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko dusa n'Imana. Iyo uvuze ko mwene sari mubi, buvuze ko n'Imana ari mbi, kubera dusa n'Imana, twaremwe mu ishusho y'Imana. Gute umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana yogera ku rugezo rwo kumva ko ari mubi? Ni kubera hari ikintu uba watakaje mu buzima bwawe. Mu gihe ubwo bwiza bw'Imana buri ku buzima bwawe, ukwiye kwiyumva kuri mwiza, ukwiye kwiyumva kuri mwiza ahubwo gusumba abandi bantu bose, kubera ubwiza bw'Umwami Imana buri hejuru y'ubuzima bwawe. Gute abakristo mwirirwa mu maganya, uvuga kuri umukene, unavyatura. Uko watura kuri umukene niko ubukene bugwira hejuru ubuzima bwawe. Ariko birivuga ngo ivyo twizera navyo turabivuga, ivyo twagabiwe navyo turabivuga, turavyatura. Nta bwoba tugira, nta soni bidutera kwatura ko turabatunzi, no mu gihe mu mufuko atanacumi ryoba ririyo, no mu gihe wowe uryama ku kirago nibigutera isoni kwatura kuri umugwiza atunga, no mu gihe utoba ufise ivyo kwambara nibigutera isoni byo kwatura gutungishije imiryango myinshi. Paulo avuga ngo tuboneka nk'abakene ariko dutungishije benshi. Hari abantu benshi babayeho kubera wewe. Lebosate ubuzima bwawe buriko burabeshaho imiryango myinshi. Niyo mpamvu birivuze ngo ivyo twizera turavyatura. Umukristo nukwiriye guhagarika kwatura ivyo wizera. Bijya bintu wizera Imana irikira kugira ngo vyature. Ivyo twizera ntabwo tubikora, ntabwo tuvyigumizamo, ahubwo turavyatura. Ko biciye mu kuvyatura nibwo tuba turiko tubizana ku mugaragaro. Birivuga ngo Imana yaravuga bikaba. Usomye mu Itanguriro rimwe ukungena Imana yaremye ibintu byose, yarasohora ijambo maze iryo jambo rigaca rishiraho ivyo bintu ku mugaragaro, yaravuga bikaba. Usomye Yohana rimwe havuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, nta cyaremwe na kimwe gitaremwe nawe. Imana yaravuga ibintu bikaba. Imana ivuga ngo iki, ibyo numvise mwivugira ngo nibyo nzabakorera. Niyo mpamvu umukristo ntiwakagombye kwatura kugwara, ahubwo urakwiriye kuzindura mu gatondo kare ukatura ati sindwara, narakize, mfise amagara meza, ibikorwa vyanje birahezagiwe, neranje imbere. Amaganya ntakwiriye kuba indani mu mukristo. Birivuga ngo ivyo mukeneye byose nimumenyeshe Imana binyuze mu gusenga ndetse no mu kwinginga. Imana turayimenyesha ivyo dukeneye, ariko ntabwo twiganyira. Rero inzira ya gatatu yo kuzana ku mugaragaro ici ijambo ry'Imana rivuga, inzira ya gatatu wacamwo cya ikintu cya gatatu wakora ijambo ry'Imana rigacika kuba ubuzima bwawe, ni ukwatura ivyo wizera. Ivyo wizera ntabwo ubihora, ivyo wizera uravyatura, kandi ivyo wizera nivyo ugenderamo. Birivuga ngo niturongorwa nivyo tubona. Mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorino ibice 5 umurongo w'7 avuga ngo uko tugenda turongorwa no kwizera, niturongorwa n'ivyo tubona. Umukristo ntabwo arongorwa n'ivyo abona, ariko umukristo arongorwa n'ivyo yizera. Imana ishimwe cyane. Ivyo twizera nivyo biyobora ubuzima bwacu, ntabwo turongorwa n'ivyo tubona. Imana ishimwe cyane. Igihe cyose urongorwa n'ivyo ubona, uzananirwa n'ingoga, uzasubira hasi n'ingoga,
uzananirwa gushika ku vy'Imana yateguye. Ibyo vyatumye abisirayeli badashika mu gihugu c'amasezerano, hagashikayo Yoshua na Kalebu. Ni kubera abo bantu babiri ntibigeze barongorwa n'ivyo babona, ariko abo bandi bapfiriye mu butayu nuko barongowe n'ivyo babona. Bahuye n'ibibazo baca bavuza induru, bagaca bifuza gusubira muri Egiputa, ariko abo basore babiri, abo bagabo babiri bo bashingira intahe c'Imana yavuze. Baravuga ati bene kirya gihugu tuzabarya nk'imitsima, ntabwo bakomeye tuzabarya nk'imitsima. Ariko abandi bavuga ngo turi inzige, ahubwo bazotwica, bazotumerera nabi. Bo bibonye nk'inzige, abibonye nk'inzige baciye bapfira mu butayu, ariko abibonye ahubwo nk'intare bavuga ati mbene kirya gihugu tuzabarya nk'imitsima. Nibo bageze mu gihugu c'amasezerano. Bijya bintu wizera vyature. Niba wizera kuri umutunzi muri Kristo, wizera ko wahariwe, wizera kuri umwami, wizera kuri umuherezi nk'uko ijambo ribitubwira, vyature. Uko uvyatura niko biza ku mugaragaro. Abefeso 5:1 havuga ngo twigane Imana nk'abana ikunda. Imana Imana igendera mu ngeso nziza. Imana nibesha. Imana ivuze biraba. Kunyene ivuga bikaba. Natwe twavyawe nayo, natwe tuvuze biraba. Imenyereza nawe kwatura ibintu. Wimenyereze kugira imvugo imwe, apana guhindagura amagambo wavuze. Nuguma uvuga amajambo yahindagura, uzoba uri kuratakaza ubushobozi. Ariko uko uvuga ikintu ukagihagararamo, nibwo ubushobozi uzaba uri kurabwa activa. Watuye ikintu wizere ko cabaye. Imana iguhezagire cyane.